turashima Imana cyane kubona duhaye akaryo ko kuba kandi turi kumwe this day no munsi. Ndashima Imana ku bw'ubuzima bw'ishengero rizima rya Kristo riri ku isi. Igihe nariko nditegura numvise ijambo rimbwira ngo maturity no gutahura yuko mu bwami bw'Imana utari wenyene. So I was just thinking about someone, ariko ubwo nyene nca ndavyumva ndamenya yuko ahubwo umuntu yobwirwa ko yavangiwe n'umuntu atangiye kwibaza ko Imana imufise wenyene in the kingdom. So Imana ifise jewe, ifise wewe, ifise all of us. Cyo gituma muri kano kajyo keza duhawe n'Imana, nizera ko kiretse kwisenga ari abantu benshi cyane mugiye guhagurutswa mu muhamagaro muri kino mukiriya. Burya iyo tuvuze imihamagaro tuba tuvuze ubuzima en general, ubuzima en general. Rero nguko mubizi iyi ni saha yo kugira ngo dusangire ijambo ama tungire mu mwanya wo gusenga, maze baye ngombwa dutangurire imwe gufungura. Bambwiye ko ari abantu bari mu bihugu by'Abarabu iyi saa deja ni saa 12. Nababwiye nti ni vyiza ko tubana kugira ngo tugume turi mu mpemu imwe. Ndabona abantu muri benshi cyane kuri line, turi kuri Zoom, turi kuri YouTube, turi kandi no kuri Facebook. Alors ndashima Imana cyane ku ma platform yose Imana yashizeho cange yemeye yuko abantu bagira ubushakashatsi babivumbure kubw'inyungu ya Kristo of course. Kama igituma nahisemo yuko dukorera amasengesho kuri line imisi yose kwari kugira ngo ni muhavemo ubushakajyo, kuko tugira ngo mwese muze kuri eglise ku mugoroba. Namenye yuko ari abantu bari kuza kubera gutinya dadi. Deja icyo cyo kibagisha gitakaje sens ya prayer chorale par exemple, yari kuba oblige kuza par force. Iyo par force rero turi muri bino bihe nkibi no, indwi ya nyuma niyo tuzoraba ko tuzokora amasengesho ari continue kuva kuwa kane kugeza kwa Mungu. Ngomba nibutse gusa ukuntu program ipanze, ni misi 21 yo gusenga twisonzesha. Nibutsa abadamu bafise imbanyi uko nabwiye abantu mu gitondo, Imana n'urukundo. Kuba Imana ari urukundo rero Imana nishobora kwemera yuko kwegera umwana. Suko ufunguye uba wavuye muri jeune, ufunguye ni wafunguye uba uhaye umwana ifungurwa kandi ubikoze neza. Uba ucubandanya prayer ukavuga je sindiko ndafungura ndiko ndagaburira umwana, but ndabandanje prayer. Biza gutuma twese tumererwa neza kandi twese tuba tranquille. Ikindi cya kabiri nababwiye abantu birashobora kugushikira ugasanga wasamaye wanyoye amazi, n'icyo uvuga ngo uyu munsi nturimwo. No, de toute façon engagement ikintu kiri mu mutima nico Imana ibona ubwa mbere. Hama ikindi nasavye abantu twari kumwe mu gitondo, kuko imisi yose saa 3 kugeza saa 6, kiretse kuwa kabiri aho tutangura saa 3 kugeza saa 9 cyangwa saa 8, imisi yose saa 3 kugeza saa 6 kuba ari mu gihugu tuba twicaye mu rupango. Hajya kuri eglise dufise ikindi kizu kiri mu rupango, turi ku karago tuko turasenga a partir y'uno munsi. Bien sûr ndabisabe n'abari hanze muri mu famille mwegeranye muri ababanyi, use the opportunity, muhurire hamwe, mwicare hamwe, musangira amasengesho kugira ngo nihabe ikintu na kimwe kibasamaza canke kibakura muri presence ibi bihe turimo. Ikindi cya nasavye abantu muri no time turimo aya masengesho, please niwemere kwisonzesha mu mubiri, uce wisonzesha no mu mwemu, ugira umwanya wo gusoma ijambo, kuko imwemu yo ifungura ijambo ry'Imana. Alors ni vyiza yuko wo panga gahunda ukasoma chapitre y'amasaha ya saa 6 uko kurafungura, ukayasomamo chapitre zingahe za Bibiliya nimba ari 30 minutes, ukagaburira dimwe ton esprit afin ko turangiza ino misi uri tellement fort, uri tellement puissant. Alors c'est ico nico kintu nizera yuko kizokoreka. Hama mwibuke nabwiye abantu nti this week ninakora deliverance kuwa kane ku mugoroba ni program, sino this week ni turi muri program ya deliverance. Muri nondwi ya mbere turi muri program ya yo kwibutsa amasezerano. Naco gituma ngomba kubigisha kuri yo sens. Muri nondwi nzoguma nigisha tukibutsanya amasezerano, we pray, tukibutsa amasezerano dusenga. Ariko next week tuzokora ico bita deliverance.
so turi muri deliverance iminsi indwi yo kuva le 5 kugeza yo kuva le 29 kugeza le 4 izoba ari misi ya deliverance ariko ubu kwanza abantu bamenye igituma bari kwagira deliverance, bamenye ivyo bishuje, bazi neza ko biwiskije Imana amasezerano, igisigaye nuko shetani arekura ibirere birekura. Yes, hama indwi ya gatatu izo bari kwatura no kwandika amateka mashasha, tuvuga twatura tuba ku buzima bwacu. Yes, Imana ibahezagire cyane. Rero tudatevye tugende quickly mu jambo ry'Imana. Blaise adufashe adusomere mu gitabo cha Daniel igice c'icenda umurongo wa 2. Daniel igice c'icenda umurongo wa 2. Tuzogira n'umwanya ukwiye ama prophecy Imana duhaye akajyo. Hama kubera ko indwi kurikira deliverance tuzoyikorera mu gitabo kuba deliverance izoba mu gitabo. Rero ni bidusaba yuko tuba tugifise, utagifise don't worry, jenzora ndagisoma ngaha. Ariko ku bantu bari hanze ibitabo vyageze mu Bwongereza of course ejo ku mugoroba saa 11 gutya tuzofungurira nganye ne saa 12 tubandanya si saa 12 soba tuko shira kiyo gitabo ku mugaragaro. Ashani azoba abifise kuri Zoom, anafise ibitabo nanzo ndabifise nga cagiye twakoze lancement y'igitabo yahuriranye na twakoze lancement y'igitabo abari kuri Zoom turi kumwe nga don't worry I see you kanza kugira umwanya wa prophecy ko ari kuri Zoom. Yes, ama cagiye rero vyahuriranye cyane na na programme tadufise y'igikorane n'ukuri abantu bari bataza amafaranga kwiye ku bitabo, mais les 4 millions zabonetse ku bitabo zaciye zijana n'igikorane ko jewe iyo ndiko ndategura igikorane na kintu na kimwe sigi nyuma. Alors tomorrow tuzogira umwanya wo gusubira gutanga kajyo bakubikira gitabo abagomba kukigura mu buryo bwo gushigikira, abagomba kwitanga kugira ngo igitabo gishobore kugwizwa. Nari nkeneye kugwiza ibitabo entre 300 et 1000 nga mu gihugu kugira ngo abari ino rero abadashoboye kuronka uburyo bakironke kuri prix ya multiplication. Igitabo kimwe kiba multiplier kuri 15000, alors bakironke kuri yo prix, ama abandi bibaye ngombwa tukibaye for free ariko shobore kubafasha muri yo deliverance. Kiretse ko ico gitabo azogisoma we kizofasha nabandi next time. Alors ndizera ko turi kumwe kandi aho muri muhezagiwe. Ndabona abantu muri kuri Zoom, I love you, ndabahezagiye, ndanezerewe cyane ku bwanyu. Imana ibagirire neza. Thank you muri benshi, Charlotte and many people. Hi, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Kuri Zoom, I love you. Ndizera ko Kristo agiye kutwiyereka twese kandi Imana ibagirire neza. Thank you. Ndumva amajwi yawe akiri. Thank you. Mukanya muraza kubaza ibibazo, ubu reka twige. Namaze kuvyumva. Ari midiyo ngaho cugira gusa amasengesho ukacubandanya wisonzesha ugafungura ku masaha kumugoroba na bujyani tuba twatanguriye rimwe. Imana igwezagire cyane. So Imana ibahezagire rero mwese, Imana ibagirire neza. Ndabifurije ibihe vyiza, ndabifurije kugira umwanya mwiza. Reka rero twinjire mu mwanya w'ijambo. Nizera ko twese tugiye kumyutinga, twese ducecekesha mu mikrofone yacu kuri Zoom kugira ngo bikunde yuko nshobore kwigisha n'abari kuri YouTube na Facebook. Ama mu minota 12 ya nyuma zoba nje kubafasha abantu tudasangiye amasaha nukuri. Nucufungura kubera ko twafunguye we amazi yawe uciyashiga ku ruhande ja yanje ndafisenga kugira ngo saa 12 zigeze uce ubijako. Thank you. Imana yazagire mwese rero. Daniel igice c'icenda umurongo wa 2 avuga ngo yes, muri uwo mwaka wa mbere ari ku ngoma, muri uwo mwaka wa mbere ari ku ngoma, jewe Daniel namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu azomara ari bizaka. Daniel ni yamenyeshejwe na prophecy. Daniel yari prophet. Daniel ni yabonye indoto. Daniel ni yabwiwe n'umuvugishwa. Muri kino gihe amasengesho twinjiyemo samasengesho yo kwibutsa gusimana ivyo twabwiwe n'abavugishwa, kuko ushoboye kugira amakenga kuri jewe no kuwundi, kuko amakenga yamaho, ariko nta numwe agira amakenga kuri Bible. Daniel
amenyeshwa n'ivyanditswe. Nico gituma ndiko ndabasaba yuko muri bino bihe tugira umwanya wo kugira ijambo. Abakristo tugira umwanya wo kugira ijambo, kuko umwansi igituma ateruye canguriya amuteza panike n'ubwoba kubijanye n'ubuzima, ariko uwo muntu ikintu kimwe gishoboye gutuma hangara umwansi nuko yo bafise ijambo ry'Imana. Igihe Yesu shetani yamugendeye, Yesu yamubwiye ngo handitswe ngo. Alors Daniel avuze ngo yibukijwe n'ivyanditswe, prophecy by word. Kumbe Bibiliya ishoboye kuguha prophecy kubikwerekeye. Daniel amenye yuko bivanye n'ivyo Jeremiah, si gitabo cha Jeremiah ngiki mubona yari mizingo, ivyo Jeremiah agenda yandika yaravuga vyarandikwa. Alors amenyeshwa bivanye n'ivyari vyanditswe. Thank you Holy Spirit. Yes, yuko bategerezwa kumara igihe kanaka mu gihugu bari barimo. Alors asanga bariko baraho ubuzima butari ubwabo, aradesida rero kwinjira in prayer yishuza ivyanditswe. Ko hari imyaka 70, yes, ariyo nyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze arivugishije Yeremiya. So amaze kumenya iki jambo rivuga ku bimwerekeye, yaciye agira iki, yacinjira muri 20 jours. Ibi bintu iyi programme tuyigiyemo firstly ego twebwe muri prophetic word turimo turakira prophecy, turumva prophecy, turaganirizwa n'Imana in many ways, many ways. Turumva ijwi ry'Imana, turabyigwa, turerekwa, turabona, muraganirizwa n'Imana. Ariko icyambere gitumye twinjira muri no prayer nuko tuje, kuko tuzi ivyanditswe kuri twebwe tugomba tuvyinjiremo. Ariko Daniel amaze kumenya ibyanditswe bimwerekeye directly, Daniel yaciye akora iki? Yaciye aja muco bita prayer y'imisi 21. People of God, amasengesho y'imisi 40 yakoze Elia, yakoze Moses, yakoze Jesus. Ayo masengesho si mabi, ariko muzore muyarekera abantu bahagarariye ibicaniro. Amasengesho y'imisi 40 n'amasengesho ya Moses. You are not Moses. You enter in 14 ugiza amasengesho ya Moses. For which kind of people winjiranye na muri 14? Sinansa yuko yakora, ariko please 21 days is your prayer. Na masengesho yawe wewe 20 jours, na masengesho y'umuntu yishuza God ibinyereke nibi ivyo navuzwe ko nibi. I need to enjoy my promise. I need to be into my life. I need to enjoy my life. 24 days. Imisi 20 since ndiko ndakritika na gato abantu bakora 40 jours. Please, ndiko mvugana na my family. Ariko jewe kuri jewe ndatahura yuko reka 40 jours ndayikore. Ari 40 jours ya Moses. Thank you. Ari 40 jours ya Jesus. Yewe uyikora kubera iki? Ni ya Jesus. Jesus yayikoze ku bwanje. Ari 40 jours ya Elia. Reka profete ndayakore ku bwawe. Ariko 21 days, imisi 21 vyukuri ndizera ko amasengesho yanje nawe, kuko n'amasengesho yo kwishuza ibitwerekeye. Nico gituma muri ndwi ya mbere tuzokwibutsa Imana les promesses qui nous concernent, bisigura ngo amasezerano yerekeye wewe personnellement, ivyo Imana yakubwiye mu ndoto, ivyo Imana yakubwiye kubavugishwa, ivyo Imana yakubwiye biciye mu ijambo ryayo, cyane ivyanditswe, kuko ivyanditswe tuko turavuga nga ni Bibiliya, ariko kandi mu makarne ufise ivyo wanditse. Je mfise ama grand format, kuko je umuntu akunda kwandika cyane, dari mu ntango we yagakiza byari biryoshe kandi n'ubu biraryoshe, ariko narinzi yuko bien sûr les notes za mbere ariyo ntango yajewe n'Imana. Ubushoboye kwibutswa ibintu byinshi mbigwa ubu no kwibutswa no kwinjizwa, ariko mfise hano nanditse tous les premiers rêves, même mon premier rêve ziri muri grand format quelque part. Igihe cyose naja ma 40 jours narandika, igihe ninjiye muri 68 jours de jeûne narandika, igihe nagize 7 jours sec narandika, igihe ebana tous les programmes. Alors ubu rero tuje mu rugezo rw'ahantu kanaka turi muri prayer, tugomba kwishuza tous les promesses office nizukuri, ariko zije ku mugaragaro. Now turabona Daniel our brother arabonye wenyene ari mu cyumba, avuga ngo no namaze kumenya ivyerekeye Jerusalem. Maybe rero ubu ufise n'Imana yakubwiye kubijanye n'ikanguro rizoba, ufise Imana yakubwiye kubijanye n'ishengero. So it's time, numwanya wo kwishuza. Yes, numwanya wo kwibutsa iyi ndwi rero, kugira ngo ube pose nusanga uri kuravanga ibintu, uribukije, urasambuye, uragwanye. No, iyi ndwi
take time to remember. Nimba ushoboye kwandika amaresume y'ivyo uri kuribuka, kuko nubundi peut-être agiye wavyanditse gihutihuti, wandike quelque part wibutsa Imana yamvuze kwibi, Imana yamvuze kwibi. Je rero nk'umwigisha w'ijambo sinzoshobora kuvuga gusa indoto zanyu, amavision yanyu, no. Jewe nzohera mu kijambo ry'Imana rivuga, amabibaye ngombwa Imana ikama prophecy zozizana. Yes, kuko abo twicaranye mu gitondo masaa 3 ya saa 3 kugeza saa 9 tuko turabasengera namwe. Je namubwira abantu, igihe shetani akubwiye yuko utagisenga, umutwenge usubira uryame hasi, utwenge usubire kandi uryame hasi, utwenge uvye kandi umutwenge ukivuga ngo ye nice kuri muzima kumbe urasaze, usubire utwenge, kuko I know sindakubwiye ngo ureke gusenga, ariko anytime I'm in prayer uba uri muri prayer. Anytime jewe prophet of Jesus ni muri prayer, uba uri muri prayer. Ibi bizagufasha kugira ngo nuwavugumana majwi aguteza panic. Anytime simvuze ngo ureke gusenga, ariko anytime jewe ninjiye muri prayer uba uri muri prayer, kuko nimba Imana arangiza umuvyeyi w'igicaniro, nimba Imana amagize umuhagarikizi w'igicaniro, Imana irabajeo ikababona mwese. Yes, of course. Alors ni vyiza gusenga, kandi ni vyiza ko mbananya musenga, ni navyo ndabigisha buri munsi, ariko ico ndakivuze kugira ngo umwase nakuzanire panic. Alogiro dufasha amasaha 3 hours tuba turi kumwe namwe, ariko nabasavye n'abantu muri mu muryango umwe, kubera ko muri ivyo bihugu murashobora kwicarana saa 3 kugeza midi, abatagiye ku kazi you pray mugasenga, ariko muri nondwi ibuka turiko tuributsa amasezerano. Thank you Holy Spirit. Imana yezagira ubuzima bwanyu. Narivuze kandi Imana yezagira ubuzima bwanyu. Ino misi 200 nimwe, oh my God, uzobona Imana kugeza aho ujugumira, uvuge ibi navyo birabaho. Alors nimba tufise ivyo tugomba kwibutsa Imana rero, icambere cyo tugomba kwibutsa Imana niki? Matayo 17 murongo wa 20, Matayo 19 murongo wa 29 niho twoherako. Thank you Holy Spirit. Ndavuze ko bagwaye bose yuko bakize, ndavuze ko barushe bose ko bakiriye amahoro, ndavuze ko babangamiwe bose ko bayabidegemvye, ndavuze ko barira bose ko bagiye gutwenga, ndavuze ko batawe yuko bagiye kwibukwa, ndavuze ko barondera amadokima ko bagiye kuyabona. Anzogira umwanya mwinshi cyane wo kwatura. Matthieu 19:9 avuga ngo umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashikibe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera kandi azoragwa ubugingo budashira. Ategerezwa kubishumbushwa mu gihe ca none. Bibiliya iri clear, azobishumbushwa umurengera. Imana nishumbusha igice, Imana yageze kwidushumbusha. Oh my God, Imana idushumbusha umurengera. Iri ni jambo ryatumye ninjira muri no prayer. Ndamenya ari abakobwa bahevye A et B, ari abasore bahevye A et B jusqu'à quoi et quoi, ari abamama bahevye vyinshi just for the name of Jesus, ari n'abantu batutswe mu miryango yabo kubera ko bakiriye Jesus. Alors Yesu aravuze ngo abo bantu bahevye bazobishumbushwa umurengera. Ibijanye n'ubwami bw'Imana hariya mu ijuru ni nyongera. So uyo rero iyo promise we have niyo iri mu bintu vyatumye ninjira muri no prayer. People of God, iyi prayer na kwinjijemwe tusamaye abasataniste bariko bari enjoying ama mariage y'abana bacu. Abasataniste bariko bari enjoying ivyo turiko turajya semaine prochaine, zoba ndiko ndamenagura, zoba ndiko ndamanura aba demon. Nico gihe muzokumva ndababwira uwo mwasa bagwanya ninde, zo kwikosantra vraiment mvuge n'ibintu ntavuga, zobivuga next week, ariko dusambura umwasa kugira ngo abantu bamenye ico bagwana naco. Mu bisanzwe ubuzima bw'agakiza n'ubuzima bugizwe na doctrine twese dusangiye ituma twitwa aba Kristo, nuko twemeza yuko turi mu gikorwa cy'umugabo yahejeje cyitwa ugupfa no kuzuka. Yesu yarapfuye yarazutse ni muzima, sigura ngo niwe nzira na handi na hamwe twoshikayo, ariko bivanye n'ubuzima tubayemo arico bita the spiritual realms, uturere tw'imwemo. Bamwe babitahuruku, abandi bagatahuruku. Nangorane nimwe kazima tuzorira mu ijuru, ariko kubera ko tuzi ngo imbere ko tugenda mu ijuru turi ngaha kwisi ari ibintu utegerezwa kurekipera. Aho niyo twinjira ma remre y'isi imwemo kugira ngo dushobore kumanura ivyacu tubizane malebra atoza leikatoza ya anza rabo shakadoza, tubizane bicike reality ku buzima bwacu. Iconzi ni kimwe, ivyanje ni vyawe muri 21 jours tugiye kubideklara bitubera ivyacu mu izina rya Yesu. So now Yesu aravuze ngo uyo muntu azobishumbushwa umurengera. That's the word of God. Ariko uwo murengera tuzi
ibindi byinshi tuzi. Igitabo muri Bibiliya baravuga muri Yohana 3:16 bavuga ngo Imana yakunze abari mu isi itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese nazopfe rubi. Kubijanye n'urukundo yakunze twese, Imana yakunze ababuda, Imana yakunze abate, Imana yakunze abaislam, Imana yakunze tout le monde. Ariko kubijanye n'amakuru yo kudapfa rubi yerekeye abizera. Alors kugira ngo umwizera wese nazopfe rubi, ayo n'amajambo ndiko ndishuza, twinjiye muri kingdom of God, mu bwami bwa Kristo, tuzi neza ico tujemo. Twari tuje kugira ngo nidupfe rubi kuko twari twapfuye rubi. Alors nitwemerewe na gato kubandanya dupfa rubi muri buna bwami turimo. Gupfa rubi niki? Ega gusonza so kubaho neza. N'ubuzima bw'amadeni, n'ubuzima bwo gukwepa telefone zimwe ziguhamagara ukabloka, ubuzima bwo kujugumira, ubuzima bwo kurota nabi, indoto zimwe zarapfuye rubi. Ibindi ariko kandi birivuga ngo aribwo bakire ubuzima budashira, ubuzima budahera. Mu Mana rero n'umunezero udahera, ni vyiza bidahera. Yes, ni vyiza bidahera, n'ubutunzi budahera. Ça c'est notre promesse. Alors muri no 21 jours turiko turishuza tout ce que la Bible nous dit. Et d'ailleurs Bibiliya ivuga ngo ora niwe mwungere wanje. Mu Kirundi yo bavuga ngo naco nzokena. Mu Congereza bavuga ngo I have all I need. Ndafise ivyo nshaka vyose. Ndakubaze urabifise? That's the simple question. Urabifise? No. Navyufise. Navyufise. None tugume twihumuriza. Tugume twihumuriza. Impossible. Nibaza ko abari kuzuma ariko baranyumviriza. Tugume twihumuriza. Nibishoboka ko tuguma twihumuriza. Nibishoboka ko tuguma twihumuriza. Nigihe cyo kubaho le realite, ivyo Imana yadusezeraniye, ivyo Imana yavuze kuri twebwe, ivyo Imana yatwemereye, ivyo Imana ivuga ko bitwegukira. It is time. It is time. Uhoraho niwe mwungere wanje, ni nawe mwungere wawe. Ukura kena, uriko uraburanigwa. Iyo Mana ikuvyagiza ku vyatsi bitotahaye bikwapi. Erega ntituri impene kugira ngo tugende ku vyatsi vyo mu ahantu kanaka mu ishamba. Iyo bavuze ngo ivyagiza ku vyatsi bitotahaye, Bible is clear. Biblia iri clear. Haba havuzwe ku micopo nyayo. Sasa atuka Imana Daudi azi nk'umwungere. Na mwungere atwara intama yiwe mu vyatsi vy'amawa. No, yo ni kwica intama. Alors ça c'est la réalité et la réalité biblique. Ndaje kugira ngo ndakugurura amaso this week. Uzoguma nibutsa ama promesse, nkoresha Zaburi, nkoresha vision zawe, vision ndagufise ko, and then after kuguma twibutsa tukinjira muri prayer, and I believe Imana izobana natwe mu rugezo ruri hejuru. Alors kugira ngo tuvyugurure, no musti ko ndakora introduction, kugira ngo tuvyugurure nta kindi kiretse ivyo Yesu yavuze muri Matayo 17:21. Badusomere Matayo 17:21. Ariko benurya nakugwamo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Ariko benurya inde a demon narababwiye kubijyana n'ama strategy. Ubu bwami n'ubwami bw'amalwa nibakubeshe mu mibiri ni tukiri kuvyagezwe, mais le monde spirituel ni monde ya malwa. Si tu les échappes wisanga mu kuzimu ibaza kuri kuraja mu ijuru. Nibakubeshe ari abantu batanguye neza baravangirwa parce que le monde spirituel est le monde des lois. Si tu échappes les lois spirituelles wisanga mu indi territory. Hata baya malwa muri monde spirituel ashobora kuba désordre. Twarakuwe mu vyagezwe kuko vyaradomina byabangamira imibiri. Bijya vyagezwe n'usambane bijya vyari mu mubiri bien sûr no tukabiganzo navyo, ariko urabizi kutabikora parce que le monde spirituel est le monde de quoi? Et le monde des lois. Heda biribwa ngo ivyagezezo vyandika mu mitima yanyu tubikure ku bitabo. That's the Bible. So nimba le monde spirituel le monde des lois, il y a comment les choses se fait. Alors nimba ndo mwana w'Imana negukira umuvyeyi umwe yitwa Jehova Rafa. Ça c'est en loi spirituelle. Muri loi spirituelle ivuga ngo ukunda Imana yonsa. Ugira ngo iyo loi yaravuyeko. Dans le monde spirituel we are there. Cyo gituma ngo fise relation ni Imana. Cyo gituma iyo les anges appear na umarayika numwe nakira kiretse mu izina rya Yesu. Nibukigiye kimwe ndi muri vision ndabona umumarayika aje ashitse ndamubaza uvuye kwa Yesu cyangwa uvuye handi? Utavuye kwa Yesu ndakumena. C'est ça le monde spirituel. Ikintu cyose kidahesha Imana icubahiro narahawe power, I'm empowered
kugira ngo ndakinetralize. Alors muri ico gihe utamenye yuko le monde spirituel le monde des lois, muri ico gihe ushobora kubaho utari kuraba ubuzima bwawe. Nzobivuga maybe muri 3e semaine kubijanye na nibijanye na monde des esprits. Imana tugiriye ubuntu. Ariko kandi monde spirituel le monde des principes, Yesu aremeza yuko muri principe idayimoni isohoka mu izina ryiwe, right? Iyo ni principe. Ariko Yesu yemerekanye ko muri zo principe, les principes n'échappent jamais les stratégies. Tushobora kuba dufise principe imwe, mais dufise stratégies zitandukanye. Bibiri ivuga ngo dodora urugururirwa. Iyo ni principe. Nushobora kugururirwa utagize iki? Utadodoye. Ugururirwa nande? Ugururirwa n'umuntu ari ndani. Ukeneye kwagukirwa muri prophecy. Ugururirwa kareka prophecy n'umuntu yamaze kwinjira muri prophecy. Ukeneye urudandaji, ugururirwa n'umudandaji ni wakwereka uko bigenda. Ariko mu kudodora, bamwe badodoza amaboko, abandi bashobora guhitamo kudodoza inyundo. Iyo ni strategie, si principe. Ubikoze utabikoze si problème. Ngaha Yesu aravuze rero muri iyo principe nababwiye yuko daimoni isohoka mu izina ryanje. Abadaimoni ni basa, abadaimoni bonuyu nta kindi kibakurako kiretse iki? Gusenga no kwisonzesha. Please, nimwisonzeshe mudasenga. Ni ibintu bibiri. Kandi ushobora gusenga cyane udafite umwanya w'ijambo. So the Bible is clear. Abadaimoni benu nibakugwa ko nikindi atari gusenga no kwisonzesha. None numaze iminsi yirukana abadaimoni mu ndoto zawe ariko ugasubira kubabona. Numaze iminsi wirukana marideni ugasubira kwirota. Numaze iminsi wirukana indoto mbi ukasubira kuzirota. Kubera iki? Warasenze mu izina ryande rya Yesu ko bikwera iki batagiye. Abadaimoni benu uyo nibakugwa ko nikindi keretse gusenga no kwisonzesha. Uno munsi rero turaje kuri iyo cadre y'abari bananiranye Calebra. Turaje muri iyo cadre y'abari bananiranye, and the next week bazomenya yuko Imana yamaye fire to deliver people. You will see me into your houses. Iki nico gihe turimo rero. Ini opportunity twinjiyemo. Abadaimoni benu ujya ufise diplôme ça fait 5 ans wibise muri garde-robe. Wararondeye document ça fait 12 ans. Fise abana banje bari buraya barasenze mu izina rya Yesu, baraba Kristo before duhura basenga, mana mfasha ndonga homba myaka inapita, but one prayer prophet of Jesus arugururiwe kukubera iki? Mfise ubuzima bwa jeune, mfise ubwo kwisonzesha. Abadaimoni wari Yesu present imbere yanje arakugwako kuko jeune pour moi si bintu mfatira programme, it's become my life. Umuntu yavuze ngo Daniel yarafise ubuzima bwa jeune kugezaho ayinjiye hose abantu baca banja muri jeune. Ageze mu kinogo inare cyazivuga ngo araduse ko amavuta ya jeune baca baja muri jeune. Kandi umuntu avuye muri jeune arafungura cyane, murabizi. Cyo gituma babandi babatereye mu kinogo za ntare zarabahekenye ko zazivuye muri jeune. Nizaniye ko bashikana hasi. Igituma nemera kuba mu buzima bwa jeune, the life of prayer. Ndahura n'abantu mufise abadaimoni ba cadre zitandukanye. On one word, ijambo rimwe, your freedom it come. Kubera iki? Abadaimoni benu ujya. So ubu ko Imana iduhaye opportunity for you, for me and for your family. For you, for me, for you, for your family, for our countries, and wherever where you are, aho turi ari hose, this is the opportunity. How's omenyuzi? You will see God muri dimension tugeze ubona ku Imana. So ngaho aratubwiye rero ngo izo daimoni zikugwa ko niki kiretse ugusenga no kwisonzesha. Alors je nahisemo iyi formule ya Daniel kuko niyo nasuzumye insanga ariko ayo ikwerekeye. Ya 3 jours ndayikoresha, ya 7 jours ndayikoresha, ariko iyi nasanze ikwerekeye 20 jours iratwerekeye. Daniel yari kwa isengera par rapport yo kwibutsa ivyo yari yasezeraniwe. Daniel 10 badusomere Daniel 10 umurongo 12 n'uwa 13. My God. Avuga ngo maze arambwira ati ntaco utinya Daniel, kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe. Yes, wait. Daniel wa musi wasenze amajambo yagize iki? Yarumviswe. Wewe rero urashobora kuba uri Daniela, urashobora kuba uri Joshua, any name you have. Gumunsi watangiye gusenga amajambo ntateba kugenda ngubwo nyene amajambo yaciye yumvirizwa. Kubera iki? Yashize umutima mu gutahura iki ijambo ibimuvugwako. Nashize umutima mu gutahura, natahuye yuko twakiriye Yesu apana kugira ngo dupfe rubi, kugira ngo ntidupfe rubi. Turongoye abantu
uva umutwaro uyu finalement ça c'est pas vraiment vrai. Ibi ntibijanye n'ijambo Lord I'm coming before you. So rero kubera ko umugabo Daniel si John amubwiye ngo agire 21 jours, hayo spirit yari muri Daniel iramudirija gukora 21 jours. That same spirit is in me now, niyo yandirije uyango ngore 21 jours. Daniel ku munsi wa mbere yari yishuwe nkuko natwe twishuwe, ariko maximum yuko ni ntambara iba yaheze mu birere yari 21 jours kugira ngo ivyo bimushike ko bandanyama isana. Kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye. Ayo majambo yawe Daniel niyo yagiziki, niyo yanzanye Daniel. Your prayer niyo majambo washize mu gutahura. Oh Joshua urahiriwe na family Imana yaguhaye. Remember ejo Imana yaduhaye prophecy ndiko ndigisha na yakiriye muri podium, kuri podium marabibonye ndavuga iraje muri Joshua 3:7 ngiye kugukuza. Yes ndi kumwe na ba Joshua Imana igiye kudukuza. Imana ivuze ngiye kugukuza Joshua. Yes Imana ikujije umuvye wihanga ibikujije ihanga ryose. I see you mu rugezo ruri hejuru. Reda Imana irabizi ko ntakora kuri bank, ariko Imana irabizi ko nkeneye abana muri bank. Imana irabizi ko ntakora muri UN, ariko Imana irabizi ko nkeneye abana muri UN. Imana ivuze ngo ngiye kunkuza jewe iyo position, ibibanza mugiye ko kipa ubuzi mugiye kuronga, umunezero mugiye kugukuronga. Imana irabizi umunezero wanje nigiye munezereho. Yes of course kuko mutunze ndatunze, biri clear, mutunze ndatunze. Hallelujah. Jegiye kunguza muri prophecy of course. Mwese ngomba kuvugishwa. No. I'm just here to prophesy for you and now mumgacha mwinjira ma department. Mumgatangura guhembwa 5 million. Chaumva ko biba biko iraduga. Hiyo kukuhembwe 5 million for directly yo 500 million. So mugiye kuronga ama contract ya 5 miliyari. Directly urumva ko 10 miliyari zije. So we know how we ought to pray. So I'm here kubabwira yuko Imana igiye kudutangaza muri dimension ziri hejuru cyane. Zo zine 21 jours ni prayer. Ino ndwi rero ni ndwi yo kwibutsa. Ejo nzoza kandi ejo nisokora kilte nki sokora kilte yo gushira ku mugaragara igitabo kugira ngo dufashe twebwe dufise uburyo abadafise uburyo bwinshi bashobore kuronga ibitabo next week. Donc wa Mungu muri eglise tubitange abantu bashobore kuba muri list y'abantu bashoboye kugira iki kuronga ibitabo kugira ngo dukore deliverance next week. Twifashije ibitabo ndabereka ukuntu twogisoma mu ndwi imwe tugiheze, right? Ni chapitre ndwi tuzosoma mu ndwi imwe tuzoziheza, ariko zo turimo deliverance ziri deep. Ariko muri nondwi uzoza nganda kwibutsa ndakwibutsa na wibutsa usenga na wibutsa Imana ikinara kivuzwe ko ura niwe mungere wanje sinkwiye gukena mamagariwe kuronga ico nkeneye cyose. Zaburi ivuga ngo bo bishimira imikogote ariko abiringiye oraho nukunukunuku. So you speak your promises and then it's gonna be fine. Imana bahezagire cyane rero. Tusomera umurongo ukurikira ko ceningira kuri Zoom 13 avuga ngo ariko Segaba w'ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi 21 andwanya. Segaba w'ubwami bw'Ubuperesi yamaze 21 days. So ntangorane ashaka gwane n'abamarayika, maximum days of battle twazinjiyemo, tuzorindira kugeza intambara irangirira le 11 z'ukwa kane. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntabara nsigarayo mu bami bw'Ubuperesi. Umva umumarayika Mikayeli yasigayeyo, hama uyu yaje gutabagwa na Mikayeli ariko 21 jours. Ibaze Daniel yari guheba amasengesho kuri 2e jour. Iki ni kintu cemeza yuko igihe dusenga twishuwe, igihe twasezeraniwe twarishuwe, ariko ibintu twasengeye byarafatiwe mu kirere. Nagomba ko iyi mentality ubanze kwanza we refreshing this week. Remember if you wabwiwe koko Imana yambwiye mu gitondo ndiko nsengana n'abandi imbwira iti erega kwibutsa ivyo mwasezeraniwe ni kimenyetso cyo kwizera. It's clear. Kwibutsa ivyo wasezeraniwe ni kimenyetso cyo kwizera. Clear. Birumvikana kuri wizera kuko utizera niyo kwibutsa Imana ivyo yabwiwe. Ni Imana yamaye prophecy ku mudamu umwe arambwira ngo you warahawe prophecy nyinshi kugeza ucikinega aravuga ngo yego nariko saba Imana ngo inyice. Umuntu afise promises uzuye igitabo shetana mushikanya hano yumva ko yopfa, yumva ko kwizera kuba kwagiye. So now my faith is this. Ukwizera kwanje nuko iyi misi twinjiyemo, I love you God, iyi misi twinjiyemo, iyi opportunity twinjiyemo, akakajyo twinjiyemo, male bro male kados na kajyo kadasanzwe kugira ngo dusubire kugaragaza ukwizera kwacu mu kuvuga no promise ivyo Imana yatubwiye, ivyo Imana yadusezeraniye.
iyi ndwi ibuka ikintu cyose, même le petit détail ivyo Imana yakubwiye. Imana yambwiye mu gitondo ngo shetani ntaco yabatwaye azokabagarurira. So ibaze rero bijya bintu vyazibiriwe mu kirere. Iyo Daniel bitari kumushikako vyari kuja kwande, deja vyari mu ntambara. Umumareka ari kubisiga hajya izo za mariage, baca bahaba abafumu batanga, kumbe yari mariage y'umuntu kanaka umukizwa kubera gusamara. So I believe murabizi ko tuzakoresha isa imwe. I believe yuko bakiriye message, we enter in the time of prayer now. Ndabayobora amasengesho, ariko tugiye kudeklara no promesse. Niyo iyi ndwi yose ni ya declaration no promesse. Sinakubwiye ngo ukore deliverance vraiment, uzoreke dutangurane next week tucugurura ikirere. Niba bona ndazikoze kwa kane ku mugoroba, ni kubera programme turimo yitwa Meet the Power and Receive Deliverance. Ariko this week nabwiye Imana girira ubuntu, nibutsa abana amasezerano n'abantu bagira umwanya wo kubisika amasezerano, kuko nivyo bigaragaza ukwizera. Nimbura umudamu uri mu rugo, Mana arasezeraniye yuko uyu mugabo tuzobana amahoro. Mana arasezera, so nivyo just speak to, vuga ivyo, wibutsa Imana ivyo, wibutsa Imana ivyo, it's gonna be powerful. So nibaza ko tugiye kwinjira muri time of prayer. Bandabire microphone yanje kuri Zoom, ufise kuri telefone, nangorane naho noja ku ruhande, kuko ngiye ku ruhande ikiblock. Thank you. Yes, it's fine. Okay. Ndabona ndi kumwe n'abantu benshi kuri Zoom. Okay. Vugane na Charlotte. Amen. Charlotte, Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe cyane kukubona kuri no Zoom. Imana ikugirire neza. Imana ikwiyereke Charlotte. Ndizera ko ino opportunity zo kubera insinzi. Charlotte, igena kuravye Imana yambwira ngo Charlotte yashizeho ivyumviro vyo mu kwizera, yizera yuko icyo yoshika ko cyose sikubera inkomezi ziwe, nikora ko ashobora kukumushikanako. Igituma wageze kuri yo point nuko mu buzima bwawe Charlotte, igihe cyose witeze iciza, umwasa gihindura icago gihuti. Ushobora guhura n'abantu bakaza nk'abeza, ariko mu gihe gito bagacika icago fete babi. Nayico Imana ikirambira muzogirirwa ubuntu, kuko kuri Zoom muzobavugishwa ku mwanya ukwiye, mbagahinduka babi completely, ku buryo umwansi mu buzima bwawe yagenda gusunika mu buzima bwo kwicuza many time, cyangwa ubuzima bwo kwicurikira, kuko niwagize na chance yo kugira icyo bita abagenzi beza, baragucikira babi many time. Uko niko bimeze. God is good. Charlotte, ndagusengeye kugira ngo ikiza cyose wasezeraniwe gicika umugabane wawe, kuko mu buzima bwawe kenshi not only this time, wagiye uhura n'icyo twe kwita umwansi akugwanya ntugire ikiza utamira, ugakora cyane ivyo wakoreye ugasanga biri abandi, cangiye ugasezeranirwa ariko ikintu nikigushikeko. God is good. Niko ndumvise icyo muhemu yariko aravuga, but God is good. Mana ni nziza. Mana ni nziza. Ubuzima bwo kwicurikira nibwo umwansi agenda azana. Charlotte, ndiko nabwigwa ngo ni gake cyane womara ukwezi uri munezero, winjiye biye vy'umunezero umengo ivyago birugururiwe, ukaca wumva ibi, umwansi akarondera ko ugumuruha. That's je gutuma mbona ubuzima bwo kwicurikira, nakubwiye ngo nabonye ubuzima bwo kwicurikira. C'est comme si c'est ce que l'ennemi a causé.
So abari kuri Facebook no kuri YouTube, I'm talking to Charlotte, amajini baza kuba ko barayumva n'amahoro. Amarira ni menshi Charlotte, ariko b'amahoro. Kristo araje kukunezereza. Ufite ubuzima bwawe bwose niko byari bimeze, umwansi yakubuza muneze. And then many time ari nigihe yagutera ugaca wumva ama attack adasanzwe kuri estoma yawe. Ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza. Wagize neza kuvuga ko umwansi yakuzibiye kugira ubyivuge, kuko nariko ndiyumvira kubera ko Imana ikirambwira ngo nsengere tes intimité, les parties intimes. Kumbe umwansi yarablotse akarere k'abana. Ufite igihe utarambwira ivy'umwana Charlotte, nari nabonye Imana ikirambwira ama intimité, Imana ikiranganiza les parties intimes. Nirindiriye bwa numve confirmation kubera Imana ikambwira parties intimes directement, ucavuga yuko umwansi yakuziriye umwana, birumvikana ko bijanye na intimité. Ama prophet, Imana yangize wowe uwugurura. I prophetically decree, vuba ugiye kubona undi mwana. Nari kubwiye kandi warabimbwiye. Yes. Imana igiye kumpa umwana. Hallelujah. Yes, Imana igiye kubikora. Iyi ni confirmation Imana ndabisubira mu bwa kabiri, Imana igiye kubikora. Amen. Nanjye ndavyizeye kuno mwaka ntegezwa kumubona. In the name of Jesus, bibe uko nyene. That's the Bible say, bitubere uko twizeye. Amen. Charlotte, Amen. ngomba ninjire ningoga kandi ku karere kama finance. Karere kama finance. Nsengera ukuboko kwawe Charlotte, ukunye n'umwansi akuzibira vide multiplication. C'est comme si il y a une attaque ikirere cyo kutagwira kw'ibintu. That means umwansi no vyitinyatsi akufashe karaguruka katagize ikintu kinini kamaze. Urafise umutima wagutse cyane byose. Urafise umutima wagutse ku buryo ushoboye gusangira n'abandi vyawe, ariko n'umuntu wotiza amafaranga kugira ngo yagusubize ni kazi impossible. Nta muntu uje amahera ngo asubize, ndamuganye umuntu amahera ncambeba. Yes, navyumvise. Cyo gutuma nababwiye ngo munezerwe dutanguye Zoom, kuko kuri Zoom uzogira imwanya myinshi yo kwitondera ama profesi ku buzima bwanyu, dushobore gushika aho. Ivyerekeye amahera kuva kera, kuko je nakuze ndumudandaza, narize amashuri ndaheza ntangura kudandaza. Abo nagurana bose amahera ni banki. Yes, Imana yambwiye sengera ikiganza cawe kuko nabonye ukuboko. Donc l'esprit ya division icyo ufashe kiba ngikigurutse, ariko ikimbwira directly iyo ahaye umuntu amafaranga no retour. Hama abantu baza kenshi bakuzanira imigambi ugasanga escroquerie niyo nyinshi ushize mu buryo wufu igisho rikabije. Bakatabambira ngo gende umuntu mubi. Ndabikuja amahera batavuga ngo ndi umuntu mubi, mfise umutima mubi, ndi umurozi. Kandi nabahaye amahera yanje kuneza. Yes, nico navuze mu ntango, ndavuga nti the enemy atuma ibintu byose bihinduka danger, abantu baza nk'abantu beza bakahinduka danger. Nivyo natanguriye ko kukubwira. Saison yawe irinjiye Charlotte. This is your time. Amen. This is your time. Amen. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes, Imana y'imhemu z'abavugishwa, igiye kukwiyereka mu rugezo ruri hejuru cyane. Ibihe bishasha biraje. I prophetically decree muri programme turimo, you'll see my God, uzobona ibitangaza vy'Imana yaje. Vuze ku buzima bwawe yuko ugiye gutamira ikiza cyose Imana yakugeneye. Vuze kuri estoma yawe urakize. Kiretse estoma ku mugongo arigira amahumva umenga umugongo uracitse ukuntu. Ndavuze kukiza umugongo in the mighty name of Jesus. Amen. So in the mighty name of Jesus, ndavuganye n'inda yawe yakiri kibondo, yakire n'ibindi bibondo bikurikira mu izina rya Yesu. Amen. Oh my God, ndatuye yuko mu nzu yazobone kuwitwa Joshua. Hallelujah. Rebo shatarabaye.
zikataramaye liga antoza maye. Ndavuze ngo mu nzu yawe oh shadara adosa azoboneka umwamikazi nka Esther in the mighty name of Jesus. I prophetically decree yuko icyo mvuze na shetani ubwiyo nayo shira umutwe nashobora kukizibira. Urakiriye yo miracle in Jesus mighty name. Ndagweza giye Charlotte, I love you. Mani baheza giye. Amen. 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 So murabona ko turi kuri Zoom, turi kuri YouTube no kuri Facebook. Let us pray again. Eka dusenge kugira ngo dushobore kwinjira amanya mwiza wo kunywa amazi. Ni saa imwe. Ndabizi ko bigoranye nambwiye kuvugishwa ngo nkoresha saa imwe, but I will try my best. Nkoresha saa imwe. And I remember no muri eglise ubu muzora mwinjira kuri Zoom. Code niyo nyene muzora mwinjira kuri Zoom, bazora bashira ko ecran kugira ngo umanya wa prophecy ndabakorere namwe mu izina rya Yesu. So urashobora kwatura hamwe nanje uvuge ngo mwami Yesu ndizeye cyane, twese twaturira cyarimo. Mwami Yesu ndatuye n'akanwa kanje yuko ivyo wamvuze ko vyose ari ukuri ku buzima bwanje. Ndatuye ko icyo Yesu yavuze kuri jewe ngiye kukibamo. Vuga ngo mu izina rya Yesu umwansarare kuyivyanje. Aya masengesho ninjiyemo n'amasengesho agiye kunshikana ku bintu nari ndindiriye igihe kirekire. Vuga ngo ijambo ry'Imana riravuga abizera Yesu nibazopfa rubi. Amakuru yo gupfa rubi aramvuye ko negerezwa kubaho neza. Niwo mugabane wanje. Narakiriye Yesu, uwo nakiriye ni Imana y'ukuri. Ngiye kubaho ubuzima bw'umwana w'Imana. La roshata senga le bradi bosh le katarabadia ados le gana galebrodia ados kana riboshata rabaya le gotaza. Mana wangiriye ubuntu, manuka makajyo kugira ngo nyobore kino gisirikare cy'abasenzi bari mu mpande zine z'isi, abari mu Burundi, abari muri Afrika yose, abari muri Oceania, abari muri Europe, abari muri Asia, abari muri Amerika. Mana ndingaha kubganje no kubgabo. Ndakwingize ngo mwami nyagora ku ngoma uwagirira ubuntu mu mitwe yabo, uzane rappel ituma bibuka ivyo wabavuze ko. Uduze ukwizera muri bo, ukwizera gutuma bashobora kwimura imisozi muri nondwi. Imana nyagora ku ngoma n'udafise ukwizera bimukorere nk'Imana, kuko na Sara yaratwenze nigeze yizera ariko yarabonye Isaka. Mana ungire umumarayika kuri bo agendeye amazu yabo bice muri zino platform Facebook, YouTube na Zoom in the mighty name of Jesus. Uyu muntu yuguriye umutima, uyu muntu yuguriye telefone yiwe akanyakira. Bibiri ivuga ngo ubakira umuvugishwa, kubera ko ari umuvugishwa azohabwa impera y'umuvugishwa. Mana nimba bobura mu zindi cadre, iyi cadre yo kwakira umuvugishwa mu mazu yabo, mu telefone yabo, bitume bahabwa impera y'umuvugishwa. Ndabizi ukuntu nzigamwe, ndabizi ukuntu ndinzwe, ndabizi ukuntu ngwanira. Ubagwanire Mana muri yo dimension, muri yo realm in the mighty name of Jesus. Mwami makalijo tazaya leika tozi ya anda maroside azaya leiga. Imana irambwiye ngo vugana nabo babwire ko nje kubagirira neza. Imana igiye kubagirira neza. Imana igiye kubagirira neza. Imana igiye kubaha intsinzi. Imana igiye kubohora ibiganza byanyu. Imana igiye kubohora amaguru yanyu. Ibiganza mugiye kuronga uburyo mutigeze muronga. Mugiye kuronga amadokima mazigiye murondera. Inayi zizoba nyinshi. Ibintu bizovugwa ni byinshi cyane. Jehova agiye kudutangaza twese in the mighty name of Jesus. Leibra atoza leikatoja leigara anza. Ndavuze dokima kuri Joshua, ndavuze dokima kuri Joshua in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Lobra adosa ya adosh. Thank you Holy Spirit. Steve nduguri umugisha ku buzima bwawe. Nduguri umugisha ku buzima bwawe. Nduguri umugisha ku buzima bwawe Steve. Ndasabye ngo ibintu vyuguruke. Yes. Vyukuri ndasabye ngo ibintu vyuguruke. Eforo ni nyinshi ariko resulta sikirenga. Eforo ni nyinshi ariko resulta sikirenga Steve. Cyane. Uri umuntu afise courage cyane. Uri umuntu uticaza mind. Muri bo siziko novuga ngo mu hyper travail. Iyo winvestije mu kintu ushiramo inkomezi zose kandi nuba bloquer n'ikintu kimwe uguma wiyumvira ko n'ikindi nacyo nyine cyopasa. That's your dream.
ariko Cyane. resulta iri down, zitari down. So I'm gonna use the ability I have like a prophet kugira ngo resulta zibi zifadika mu izina rya Yesu. Amen. Steve, kenshi urahura n'ibintu biguca intege. Cyane. By'ingwara. Kuko uyu mwanya navuze naciye numva umengo amaboko nta nkomezi, Imana imbwira ngo kenshi arahura n'ibintu biguca intege. Siko msi umengo umwansi ntabura uko abigenza mu kuzana complication, ntabura uko abigenza mu kugukura mu kintu kiza uba winjiyemo. No kuzana uburemere cyane, nduva uburemere bwinshi cyane ku kuboko Steve, uburemere bwinshi ku kuboko. Vuze uburemere ku kuboko bisigura ngo nicho usezerani umengo kugifata inakuwa nguvu, mkono mzito. C'est comme si quelqu'un te fait une promesse, iyo umuntu akugiriye promesse acagira ukuboko kuremereye mu gushitsa, apana gusukugiriye promesse n'umuntu mufitani umugambi, ikintu kiri clear, ikintu wagikoze uzi ngo ejo turagitunganya, ariko uwo muntu bishitse ukuboko ukuremereye kukaba kugoye kugira ngo gushikana ico utegerezwa gushitsa kubijanye n'ivyo ategerezwa gushikana. So I intervene into your life, Steve. Boje niko ndakubwira bifisi sano n'ubuzima bwawe. Yego. Urashobora kuganira gato iyo uronsa kajyo nkaka is a time. Bifisiye sano kugira ngo ushobore kuba precise encore. Steve, ugurura microphone yawe. Okay, merci. Okay. Ari gihe sezeranirwa ibintu ariko niyo bije bikaza ari gihe ushane canke bigateba cyane, agoma ndayibwirwa ngo bigateba genda bibemwo bikanka bikaba ibintu by'intambara. So iyo atmosphere iraheze, Imana yanje igiye kukwiyereka, Imana yanje igiye kuvyivangamo. Today I prophesy over your life yuko business zigiye gufata umurongo. Ndavuze mu bagwiza tunga tuzinanye urimwo, in Jesus mighty name I pray. Amen. 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 Vugane na Alphonsine. Thank you, you are blessed. Alphonsine. Amen. Yes. Hallelujah. Ndakumva. Wari kurasenga ngo Mana nanje ndakene kwa mvugisha. Yes. Because don't worry, umwana singorane, kurira ku mwana sikibazo numugisha. Nidishobora kuba panike tuko turumva kajwi ku mwana. Kuko umwana ashoboye kurira gucyo, kumbe Imana ikwirugururira abandi batavyara bavyare. We are in the prophetical atmosphere. Yes. Amen. Amen. Yes. My daughter, ndasenge inda yawe, ndasavye amahoro directement. Amen. Papa, amen. Nchimana yambwiye ko nsengera da quickly. Inda yawe ko. Amen. Shira ikiganza ku nda yawe. Numva ngumamba. Yes. Vuga ngo mwami urakoze. Kubera ko nkijije. Sizi igituma Imana yambwiye kubijanye n'inda yawe ari iki? Ni kubera nguma mbabara kuva urazwi nakorewe cesarienne le 8 mars. Rero nguma mbabara aho bangire cesarienne mu nda, nguma mbabara gutambura birangora kandi haciye des semaines deja, rero birantangaza mvuga nibiki sinahura kuko kubera nguma mbabara. Nanje ndatangaye ukuntu Imana yacimbwira inda yawe parce que monje Imana ikwenyereka ama dossier but tugeze kuri we yacimbwira ngo pre sengera umukobwa wawe sengera inda yiwe quickly. Yo, Imana ni nziza. Imana ni nziza kandi iragukunda. Amen. Yes. Imana iragukunda my daughter. Ndabizi ko Imana yakoze ibitangaza cyane mu gihe cyo kubyara kwa. Yes. Ndabizi ko yakoze igitangaza. Yego. Yari interview nk'Imana. Ariko ubu yambwiye ngo sengera inda yawe kuva ubu ugiye kugira amahoro. Amen, amen. Ugiye kugira amahoro. Amen. Ugiye kugira amahoro. Amen. But I pray also for your stomach. Ndasenge stomach yawe. Amen. Ndasenge stomach yawe kuko na appetite sikirenga.
amen. Oya apeti ntabwo ndayifise cyane vraiment ntabwo ndayifise no kuja kuri toilette biragorana urumva iyo niyo mana imenya Imana tout et yabibonye. partout igihe navugishwa ku Amen. bantu bari muri eglise ari abantu bibaza ngo avugana nabo kubera ko bazinanye babimubwiye isi yaraparanganye ku buryo every kind of things bavyita ukundi. So ngaha kuri Zoom I'll give prophecy and prophecy and prophecy and prophecy and prophecy and prophecy and prophecy kugeza shetani amarama. amen dadi warahezaga I'll give prophecy and prophecy zobasorera prophecy I'll prophesy and prophesy and prophesy again. amen. So Imana ni nziza ntiwigeze umbwira ko ufite problème ya stomach ntiwigeze umbwira ivyo vyose nakubwiye petit skirenga Oya ntiwanyandikiye umbwire ko Oya. mu nda but Imana irambwiye ko ufite problème mu nda. This God ari Steve ari na Charlotte every person ga na numwe twavuga cyo gutuma rimwe na rimwe ntinya kwakira abantu muri biro kuko tavuga mana ejo uzovugishwa kuri uyu muntu ace yibaza ko nabifashe mu mutwe ivyo yambwiye suko nanga kwakira abantu nakira umuntu okazu kuko muri onction prophétique ngumye numviriza abantu nzosanga mbaye limité muri prophecy ari genda umuntu ndamuvugishwe kwa cyayibaza ko ivyo twavuganye so pago but God is good. Ubu rero urakiriye amahoro urakiriye appetit my daughter gusa ni wabona bitangiye kurenga ucumbwira ngabanye kuko abantu benshi sengera bafungure bacafungura birenze. yes amen. Ndabona Lydia okay ariko aratwenga. amen. So it's fine ubaye amahoro umwana abaye amahoro ndashobora gusengera umwana ari hafi. yes This is a powerful opportunity, use it. Oh glory. Oh my God. Oh mwana mwiza yitwa nde? Nathan tuyikorere Nathan. Na umengo agomba kumira amasengesho aciye yasamura. Nathan, yes I use my prophetic grace for your life today in the mighty Amen. name of Jesus. amen. Ndakwatuye ko ubuzima bukomoka ku Mana uzoba inyishu ku muvyeyi no ku miryango no mu bihugu vyinshi. Ndakwatuye ko amagara meza nabonye igituma namuhamagaye umwana igihe nabonye ikiganza ku mutwe wiwe. That's the hands of God. Ikiganza c'Imana kizoba kuri uno mwana muri dimension ziri hejuru cyane because I saw the hands. Cyo tuma nasavye kunzanira umwana nabonye ikiganza kuri we. So uzotangazwa no kubaho kwiwe azogira ubwenge budasanzwe azokokipa meme position ziri hejuru cyane azogira amashure. Oh my God, it's gonna be so special. Numwana ari special tellement special tellement special tellement special. Eda yere numwana yagiriwe grace kuko niwe mana yagiriwe many prayers ari nigiye yahora wumva ari munda ariko utangiye kumviriza ubutumwa bwanje ukumengo na nyine ariko arumviriza aratekanye ukuntu ivyo kuri vraiment ivyo ni ukuri. So umwana n'utangaza kuko natwaye inda numviriza ubutumwa bwawe kugeza yani uko nicara nawe numva mu ndu mengo nawe nashe mu ndirimbo zawe ngumva nawe umenga ariko aravyina mu ndu. Urabona nuko kumengo ariko arumviriza. So this opportunity ndamuhezagiye ndamwatuye kumugisha ukomoka ku Mana. Ndamuvugishijwe ko ivyiza vy'urutavanako abandi bafise abana bariko bagira ishari ariko don't worry n'abandi bana bose ndabatuye ko ivyo vyiza mu izina rya Yesu. Ndatuye nizera yuko kuvubu nibiye byose biri imbere la roshata lega tous les étapes y'ubuzima umwanya we kwicara zo kwicara umwanya wo kwavura aca yavura umwanya wo guhaguruka neza ahaguruke umwanya wo gutambuka tambuke umwanya w'ishure. Oh my God, bizo bidasanzwe umwanya wo kuvuga abavuze neza umwanya w'ishure bizogenda neza azogira ubwenge azokurira mu Mana azokubahisha in Jesus mighty name. Imana iguhezagire cyane. Amen. Nawe iguhezagire. Thank you. Ndabona umuntu witwa Koko afite umwana w'Umwarabu. Koko umwana murakundana? Umuntu witwa Koko wambaye jilbab uri kumwe n'umwana anasikia lugha gani? Ugurura microphone yawe quickly. Ego, ugurura microphone yawe Koko ndiko vugana nawe. Hello. How are you?
Are you okay? You are so beautiful. I talk to you. What's your name? Koko, mikrofoni yawe irugaye. Koko nitukumva mikrofoni irugaye, utevye tuchaduhindura tuchatuja kuundi muntu. Open your microphone quickly. Mikrofoni yawe irugaye. Iyi microphone. Okay, thank you. Hello. Twagumye tubona umuntu wizina ryanditse ko Koko akina n'umwana, so uwo mwana niwe nariko ndavugisha. What's your name? Dad, ndagushimiye cyane. Uyu ni wa mwana bari bagiye kugira operation mu Buhinde. Navyikese nicyo gituma nasabye kuvugana nawe. Achavayo nyene ameze neza ko ari tuzi ko afite paralize. Yari paralize. Nyene n'ubu ntavuga kandi tubona mama wiwe. Yari yavuze ndakurondere nyene umusengere. Aranyumva? Ego. Ugisema uvuze mu Kiswahili arakumva. Icyongereza? Mama wiwe. Mama wiwe mu Kiswahili. N'icyongereza kivuga, Kiswahili kivuga. Okay. Jambo. Habari yako, nataka nikuongeleshe. Jambo. Tunafurahi kukuona. Habari za huko? Sana njoo. Tali mimi. Tumeingia Warabuni, tutahubiri tu. Ngoja simsikii. Eti unasema nini? Mwambie tena. Karibu. Ile siku ningana namwambia na huyu hapa. Wakati mtoto alikuwa hospitalini walituambia tumuombee, tukamwombea. Sasa tulikuwa nataka tuongee kidogo. Habari yenu? Alhamdulillah, nzuri. Okay, we thank the Lord also. How is there? Alhamdulillah, fine. Oh, glory. So we are. How about we are in Burundi, and by your daughter there, walituambia kwamba mtoto yuko kwa mganga na tukaomba Mungu, kwa maana tunaamini kwamba Mungu anaweza yote. Amin, inshallah. Mungu anaweza yote. Inshallah. Na amin. Kupitia uwezo wa Mungu ndio tunaomba Mungu alete usalama wa rohoni, ili ndoto zishike mwelekeo, na yale yaliyo ya zamani unakuta katika maisha wazazi wako na vile walivyopitia vinataka kuwafata watoto na kuvamia nyumba au kuleta hewa isiyokuwa nzuri, tunavibomoa leo ili Mungu atawale nyumba yako na alete amani kwa. Inshallah. Amen. Okay, sawa, barikiwe sana. Next time tutachukua muda nikuongeleshe muda wa kutosha, because leo tuko na watu wengi online. I'll take time and I'll talk to you. Fine, inshallah. Nilikuwa namwambia huyo mtoto ni mtoto mzuri sana. Mungu yuko na mpango mkubwa na huyo mtoto wako. Adui alipiganisha maisha yake kutokana na baraka ambayo iko kwa maisha yake. You are so special, daughter, you are so special. The Lord prepare many things for you, so I bless you. Thank you. Yes, tubandanye kwa kuri Facebook. Imana bahezagire cyane, amasaha sana yatugeranye. Tamaze ya saha twayujuje, munyemerere ndabasengere hama we'll meet again tomorrow. Ejo tutangure gusasa 11. Ejo nzo bafite umwanya mwinshi, muzozanane n'ivyo mufungura. Saa 11 zoba turiko turaganira kubijanye na prayer. Ama saa 11 tuandanje twinjira mu vy'igitabo saa 12. Abashoboye kugishigikira ndabibasavye, shigikira kino gitabo. Murazi igitabo nta valere bogiha, kuko igitabo ni effort iri intellectuel, sivyo? Nta valere tukwestima mu gitabo, ariko ndakeneye yuko dutuma kironka n'abarundi bose bishobotse. So Shani ari online. Shani, you are welcome. Bamutugwiza Shani. Amen. Naenda kazi. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema Shani.
Shani uheza giko cyane. Amen. Ejo tuzotangura iyi programme ya saa 11 nka prayer, ariko tubandanize ko saa 12 mu vy'igitabo abantu tuzofungurira ngaha nyene abazoba hageze ko bafungura, ariko uzoba ufise ibitabo biri mu Bwongereza. Nibaza ko mu Bwongereza vyokoroha yuko bishikira benshi. Ego ibitabo vyamaze gushika ibitabo vyashitse mu gatondo ka kare. Turafise ibitabo 100. Abantu bose bifuza ibitabo barashobora kunyandikira inbox guhera ubu kugira ngo ejo nzoce ntangura kubidispatchinga kuri post. Yego amashani jecho nkeneye nzokivuga ejo bien sûr mu mwanya wagutse. Nari ngeneye ko deuxième semaine yamaze gushika. Thank you Holy Spirit. Ndabona akitweretse. You are blessed. Ivyo bitabo vyagwirijwe hiyo nyene mu Bwongereza. Biraryoshe kubona abantu bari mu Burundi bashoboye gutanga amafaranga ama societe ari mu Bwongereza kugira ngo akore. Tugiye gufatisa igiye kumitipya n'amamodoka dushaka. Alors ejo tugira session y'igitabo tugishigikire. No bayakiguze ugomba gushigikira. Nari ngeneye ko kino gitabo coronga maximum y'abantu. Abamaze kugisoma barakizi ibirimo ni vyinshi birashobora gutabara any person. Alors kugira ngo binyorohere semaine prochaine amasengesho tuzoyakora kuri line, ariko dukoresha igitabo muri deliverance kuko ni igitabo cha deliverance. Ngomba yuko tuyarangiza uri capable ku deliver n'abandi bantu. Alors wowe uri hiyo urashobora kugira commande muri yondukya gushikira kiri mu Bwongereza deja abari ino, kubera ko bigoye yuko ndabe multiplier jenyene bisaba yuko du participer twese amanda be multiplier à partir de demain kugira ngo kuwa Mungu muri eglise abafise uburyo buke bakironge, abadafise uburyo tukibaye for free, ariko for free biragoye n'amayinite barayagura. Imana yambwiye ngo haye umuntu gitabo ku buntu nashobora kugiya valeur yo fumatanga 1000 niba ari cyo kinini kuriwe agatanga basi bitanu niba ari binini kuriwe, ariko jeme nemere gukora sacrifice ariko tubitanga kugira ngo next week ndabahe ukuntu kuwa mbere basoma party iyi ku mugoro bacangira deliverance kuri yo party basomye, kuwa kabiri basome party iyi kugira ngo ijyandwi to deliver tous les parties. Alors abari mu mafamiye bashobora kugisomera hamwe, abo zoba turi kumwe ino kuko amasengesho abandanya saa 3 kugeza saa 6 ku Karago bizogenda gutyo. So reka rero ndabareke tubandanye program. Murashobora gufata nimba ufise amazi, nimba ari amasaha yo gufungura uyafate. Vigitabo tuzobikorejo. Murabona ko kuri Zoom uzogira umwanya wo gutanga prophecy nyinshi. Charlotte yagiriye ubuntu n'abandi bose magiriye ubuntu. Nimba ufise amazi mu ku maboko turi kumwe muri prayer yafate ku maboko. Barashata mayezo Milados karamanezo uduhaye umunsi wa mbere mwiza, turagushimiye wewe wanyuguriye amaso kubwa Charlotte. Ndizera ko wabonye n'ivyo abandi bose twabanye kuri Zoom. Amadosiye yose yari aremereye ku munsi wa mbere uratwiyeretse kandi uraciye inzira. Mana wewe wagendeye Steve, wewe wagendeye Alphonsine ugahezagira umwana wiwe, nigicapo cyuko abana bacu bazohezagirwa muri zino programme twinjiyemo. Urakoze kutwugurira kino kirere. Turi mu ndwi rero yo kwibutsa ivyo twasezeraniwe. Ijambo riravuga ngo abamwakiriye bose rabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Umwana wa Trump n'umwana wa president natwe turabana b'Imana. Mana reka tugira amahigwe bimenyekane uko turabana bo mutunzi wa mbere. Hallelujah. Yuko turabana bana bo munyabushobozi wa mbere. Turamasa kuta leka na handa. Urakoze mwami wacu. Urakoze ubandanye utwumva tuko turasenga. Bimenyekane kandi yuko twavyawe n'umunyabushobozi ashoboye gukiza abagwaye bakire, abarushe baruhuke, kuko udukiza nk'umuganga, udukiza nk'umuvyeyi. Hallelujah. Mwami ndagushimiye rero kuno munsi wa mbere. Ndashimiye umuntu wese yabanye natwe. Ndamusengera ngo ivyo yaje kukuronderako abibone. Uku indwi yo kwatura iviza twasezeraniwe ni watubwiye ngo tuzoronga ishumbushanyo. Iyo shumbushanyo ricike reality. Mwami umuntu wese mu kwibutsa niboneke yuko ari umuntu w'inyabyipfuzo, ariko boneke ko ari uwizera, ariko aributsa ivyo yizeye kandi aravyemerewe. Ndahezage rero amazi, ndahezage ico tujya nico tufungura kugira ngo mwami muri ivyo tuhasange ivyunyunyu bandanya biduha inkomezi byo kubandanya program, ariko kandi tuhasange ubushobozi butuma umubiri yacu yakira systeme y'ubusabane hamwe nawe in the name of Jesus.
amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Rendez-vous demain mu gitondo masengesho kuri eglise iyo kijya kilte ya saa 3 hama rendez-vous ku mugoroba saa 11 uzotangura kunyene, ariko ejo nzoteba koza turi mu gitabo nuzogira umwanya mwisho kuvugishwa ku bantu. Nshake ejo nterame nga kugeza saa 3 z'ijoro uzoze witeguye. I love you. Oh hallelujah. Kubiriza neza iryo sengesho rya Kristo Yesu kuri twebwe. Kwizera ndabonye intebe uyicaye ko muhora Imana, iburyo bwiwe ndabonye intebe uyicaye ko ni Yesu umucunguzi. Kwizera ndabonye intebe uyicaye ko muhora Imana, iburyo bwiwe ndabonye intebe uyicaye ko ni Yesu umucunguzi. Nabonye ahagaze, nabonye apfukamye, ati data wibuka umugeni, ati data wibuka ubona ko y'amaraso, ati data wibuka umugeni, ati data wibuka ubona ko y'amaraso. Rukundo dukunda, urukundo rudasanzwe kandi igikorwa ca Yesu nikirarangira n'ubu azoruhuka dushikanye ubwami kwa data. Mbeguwe umutwaro wawe n'umunsi, ariko icyo Yesu agomba ni kwishingiro ryiwe arishikana mu ijuru atagasenga, asenga ati afise umugambi wo kumuzana ndamushikana umubone data, ariko mbonye umwasi amuteye amubuza amahoro data. Afise umugambi wo kumuzana ndamushikana umubone data, ariko mbonye umwasi amuteye amubuza amahoro data. Mugwanire muneshereze uhoraho data, mugwanire muneshereze uhoraho data. Iryo niryo sengesho ryiwe usengera, begi ryawe ryo bariye. Iryo niryo sengesho ryiwe, begi ryawe ryo bariye. Iryo niryo sengesho ryiwe, begi ryawe ryo bariye. Iryo niryo sengesho ryiwe, iryo niryo mwema dutakira, begi ryawe ryo bariye. Oh hallelujah. Landro sakale mondroka. Yesu aradukunda, aratwitwararitse. Hallelujah. Iryo niryo sengesha dusengera, ramoni Imana waota. Mbega ryawe ndakunda Yesu wasaze, kuko urukundo rwiwe kuri jewe rurarenze. Iryo niryo yamadusengera, uno munsi jewe nawe nigiki kiturajishinga, ramoni Imana waugaya, ariko kuri Kristo. Iryo niryo kuri Kristo, kuri Kristo kugira ngo adushikane ranitare mamuwe, akira runo rukundo rudasanzwe. Haribo shantaya. Hallelujah.